Ndongeye ndabahaye ikaze banywanyi b'ibiganiro vyacu nga kuri no muresha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ikaze nanone turebere hamwe izo nizo ry'amakuru ariko aravugwa cane nga mu gihugu c'u Burundi ku mugabane wa Afrika ndetse no kw'isi hose muri rusange. Burundi News TV nimbonesha kure imwe rudende muca muronkaho amakuru n'ibiganiro vyiza cane tuba twarabiteguriye twifashishije abamenyesha makuru ndetse basanzwe bamenyereye mu gutohoza amakuru abatandukanye abaravugwa nga mu gihugu c'u Burundi ndetse no hirya no hino kw'isi. Na amakuru abadafise ivumbi na gatoya. Twibanda ku bigendanye n'umutekano nyene, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nibiganiro rero vyo kuri uyu wa gatandatu itariki 10 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024. Ikaze rero dore amakuru turaza kugenda twibandaho ingingo nkuru. Mu misi iheze twamaze kugenda tubabwira amakuru akomeye cane yavugaga yuko General Ariyongi Bunyoni wabaye vice president nga mu gihugu c'u Burundi yamaze kuba yotoroka Ingereza nyuma yuko ubuzima bwawe bwari butifashe neza. Gushika none rero hari amakuru y'ibanga akomeje kugenda aratugeraho nyuma yuko rero bimenyekanye yuko ubuzima bwiwe butameze neza, nyuma yuko asanzwe afise ingwara ya diabete ndetse abo muryango wiwe bakaba baragiye basaba kenshi yuko yakomeza kugenda agerageza kuba yakurikiranwa ari hanze, ariko inzego z'umutekano nga mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abashinza cyaha bakaba baravuze yuko agomba gufungwa ubuzima bwiwe bwose ngaha muri Ngereza nkuru ya Gitega. Ubu noneho amakuru yaje kugenda amenyekana yuko nyuma yuko atoroka iyi Ngereza abo umuryango wiwe bagerageje n'ubundi kujya kumusura bagiye kumugemura ndetse no kumuhereza ibindi bintu bishobora kuba byomufasha mu kumera neza, maze umukobwa wiwe agezeyo azagura n'akaga gakomeye cane. Turaza kubinyuramo rero kamwe mu kaga yahuye nako ageze kuri Ingereza, aho bamwe mu bapolisi n'abandi bashinzwe kurinda Ingereza ise wiwe yarafungiyemo baje kugenda musaba yuko yokuramo imyenda yiwe yose, ndetse imiryango igiye itandukanye itegamiye kuri leta nihananira uburenganzira bwa muntu hirya no hino kw'isi ndetse nga mu gihugu c'u Burundi bakaba bamaze kugenda bavuga yuko ibi ngibi ari ibikorwa bitangaje ndetse by'umwihariko ari akamaramaza gakomeze kugenda kagaragara mu bajejwe umutekano nga mu gihugu c'u Burundi. Turabigarakaho mu buryo burambuye. Turaza kandi kugaruka ku buryo abantu bakomeje kugenda bibaza ngaha kubikomeje kugenda bera nga mu gihugu cya Kongo. Muri uyu mwaka w'ibihumbi na 2024 nibwo igihugu ca Kongo biciye mu nama y'aminisitiri yaje guterana, baje kwemeza yuko baje gusaba President Tshisekedi yuko yasinya ku itegeko ryongeraga kuba ryoshiraho igihano cy'urupfu nyuma y'imyaka yari iheze myinshi igihano cyarahagazwe. Hari abayobozi n'abasirikare bagiye batandukanye rero bakomeje kugenda barahura n'iki gihano cyangwa baragihabwa, dore yuko ata muntu n'umwe bacira urubanza nga muri Kongo wananirwe kudahabwa iki gihano. Imiryango igiye itandukanye hirya no hino kw'isi rero irimo nka umuryango umwe bw'Iburayi yamaganiye kure igihano cy'urupfu cane n'icyakatiwe abayobozi bo muri AFC cyangwa se M23 nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ku mbuga ngurukana bumenyi hariko harazenguruka amashusho y'ibisasu biremereye cyane biriko birifashishwa n'ingabo za Ukraine zigaruriye agace ka Chisaki ko mu Burusiya, ndetse bikaba byateje impagarara nga muri iki gihugu. Bamwe mu bantu bariko barakurikiranira ibikomeje kugenda birabera nga muri iki gihugu bakavuga yuko igihe cyaba kigeze kugira ngo Vladimir Zelensky nawe yigaranzure Uburusiya abwereke yuko ataragapfuka imvugwa rimwe, mu gihe bamwe mu bantu bakomeje kugenda bakurikiranira hafi ibibera muri iki gihugu bavuga yuko gushika none ari umusanzu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko bikomeje kugenda bigaragara. Turagaruka kandi ku makuru akomeje kugenda avugwa ku buzima aba basirikare b'abarundi bari baherutse gukatirwa urubanza, by'umwihariko bari baherutse gukatirwa gufungwa imyaka ishika kuri 30 bari baranze kugwana ingwano za muri Kongo, bakaba bari batangaje yuko bagiye kujurira. Hari bamwe batangiye kugenda banyuruzwa mu buryo budasobanutse. Ikibazo cyo inyuruzwa ry'abantu nga mu gihugu c'u Burundi kirakomeza kugenda gifata indi ntera. Ikaze mu biganiro byacu hano kuri Burundi News TV.
niba ari ubwa mbere rwose ushitse ngaha kanda ahanditse sabone upyonde ku kamenyetso kari kameze nk'inzogera kugira ngo uje uraronka ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyane aho twibanda nyine ku biriko biravugwa mu gisata c'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Niba udukurikiye uri ngaha mu gihugu cy'u Burundi rero ndakwifuriza kumererwa neza cyane. Niba udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye mu makomine ndetse no mu bindi bice mu ntara zigiye zitandukanye, komeza kumererwa neza kandi ubashe guhaha uronke. Nawe kandi udukurikira uri mu bindi bihugu bigiye bitandukanye hano ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, ndakwifuriza kumererwa neza cyane. Kubwira ngo nyamuneka niba utarakora sabone kuri YouTube channel yacu ngaha nyine nari kubwira pyonda ahanditse sabone kugira ngo ibiganiro byacu ucurabibona mu buryo bworoshye cyane. Amakuru yacu reka tuyatangurire ngaha mu gihugu cy'u Burundi ahakomeje kugenda haba akamaramaza, aho rwose abajejwe inzego z'umutekano ndetse no mu nzego z'iperereza bakomeje kugenda barerekana ubusuma ndetse n'imico itari myiza, bikaba biriko birabera akamaramaza abarundi benshi ndetse no ku isi yose. Uburundi bukaba buriko bwambika ubusa ndetse isi yose ikaba iriko iramenya amahano ndetse n'amarorerwa ariko arakorwa n'inzego z'umutekano. Amakuru ariko atugeraho none rero aravuga yuko umwe mu bafatanyaga mu kurongora iyo shengero ya Pastor Denise Bucumi bivugwa yuko iyo bayanyurujwe n'inzego z'iperereza nyuma yuko baje kugenda mu ijoro, abapolisi ndetse n'abasirikare bakaza kuba bomuhamagara hanyuma bakamushira mu modoka yo mu bwoko bwa Vigo bakamujana, ndetse kugeza none abo umuryango wiwe akaba nta muntu afise amakuru agendanye n'ubuzima bwiwe. Ibi ni ibintu byongeye gutera imagara ndetse cyane cyane abayoboke b'urusengero bakomeza kugenda bavuga yuko gushika none bakomeje kugenda babangamirwa n'uburyo inzego z'iperereza ngaha mu gihugu cy'u Burundi zitanguye kugenda zinyoroza abantu cyane cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abandi basa naho badahuje n'imiyoborere iri ngaha muri iki gihugu irongowe n'ishyaka riri ku butegetsi rizwi nka CNDD-FDD. Ibi kandi birahura n'ikibazo gikomeye cyane kirimo kigaragara mu maprizo agiye atandukanye, aho bivugwa yuko abantu benshi bafungiye ngaha muri aya maprizo ari benshi abiganjemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Abantu benshi rero baje kugenda bavuga yuko ku mbuga nkoranyambaga mu bitekerezo bigiye bitandukanye baje kugenda bavuga yuko bategereje kureba ikiraza gukurikiraho ndetse n'icyo umuhungu wa Pastor Denise Bucumi Nkurunziza aza kuba yokora nk'umwe mu bantu basanzwe babarizwa mu nzego zijejwe umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi, dore ko asanzwe ari umwe mu basirikare bakomeye ngaha muri iki gihugu. Ahangaha kandi mu gihugu cy'u Burundi haravugwa ibindi bibazo bigiye bitandukanye, cyane cyane iby'abasirikare bari baranze kujya mu ngwano mu guhangana n'umuhari M23 ngaha mu gihugu ca Kongo, bakaba bakomeje kugenda bafungwa. Mu minsi iheze nibwo twari twabigarutseho aho bari bamaze kugenda bakatigwa urubanza imyaka shika hafi 30 bagenda banagabanywa mu magereza agiye atandukanye. Ubu noneho bamaze gutangura kujuririra ibyemezo bahawe. Kugeza none rero iki gihugu cy'u Burundi gikomeje kwibasirwa n'ibibazo bigiye bitandukanye, cyane cyane ibibazo bigendanye n'umutekano, hakiyongeraho ibibazo bigendanye n'inzara ndetse kandi ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye bikaba birimo bizamuka bitutumba mu gihe hagiye gutangura amatora ya mbere rero agiye gutangura. Ni amatora akomeye cyane araza kugenda avamo bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye bagomba kuzahagararira amakomine ndetse n'intara zigiye zitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akazagenda akurikirwa nayo mu zindi nzego nkuru z'igihugu, ndetse abaturage bakaba bariyo basabwa kwitwara neza ndetse no kwihitiramo abayobozi babahereye. Ariko kandi bikaba binavugwa yuko umuntu utazatora umugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD ashobora kuzohura n'ibibazo bikomeye cyane.
mu ntara zigiye zitandukanye rero biravugwa ko arimwe abantu bajejwe iperereza ku buryo n'ubundi umuntu baba bafise amakuru yuko atari umunywanyi wa CNDD-FDD aba afise ibibazo byo kuba yota ajanwa n'inzego z'iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibi rero ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bitumwa zimwe mu mpunzi zigiye zitandukanye ziri hirya no hino ku isi z'abarundi cane cane izahunze bitewe n'ibibazo bya politike ndetse no kutavuga rumwe n'ubutegetsi, zivuga yuko zidashobora kuba zogoroka ngaha mu gihugu c'u Burundi mu gihe hakomeje kugenda hagaragara ibibazo bigiye bitandukanye, ibibazo biriko n'ubundi bigendanye n'ibingibi n'ubundi by'umutekano, aho bavuga yuko nubwo baba bariko bahabwa ibintu byose cyangwa se ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, harimo amahera ndetse n'ibindi bishobora kubafasha mu kugaruka mu buzima busanzwe, n'ubundi bitabakundira ko bogaruka. Twerekeze hano mu Rwanda ku itariki 18 Kanama umwaka wa 2017, Perezida Paul Kagame yari yarahiririye kuyobora u Rwanda muri manda ye ya gatatu mu gihe c'imyaka ishika kuri 7, yiyemeza guharanira amahoro n'ubusugire bw'igihugu. Kuri ubu ngubu rero iminsi irabarirwa ku ntoki ngo umukuru w'igihugu ayongera arahirire kuyobora u Rwanda muri manda nshya y'imyaka ishika kuri 5 nyuma yo gutsinda amatora yabaye muri uyu mwaka n'ubundi mu kwezi guheze ku majwi ashika kuri 99.18%. Imyaka ishika kuri 7 rero ishize umutekano w'igihugu wahuye na byinshi byagerageje kuhungabanya, gusa inzego z'umutekano ndetse Perezida Paul Kagame abereye umugaba w'ikirenga zibasha gukumira ndetse no guhangana n'abari bafise iyo migambi mibisha nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Bijyanye n'amategeko u Rwanda rero n'amateka u Rwanda rwanyuzemo kuva rubonye ubwigenge, uwavuga yuko imyaka ishika kuri 7 ishize yongeye kugaragaza yuko umutekano w'u Rwanda udadiye ntiyaba agiye kure y'ukuri. Impamvu nuko rero byibura mu myaka ishika kuri 7 ishize u Rwanda rwagabweho ibitero birenze bishika kuri 5 byabaga biturutse hanze y'igihugu, by'umwihariko mu byerekezo bishika kuri 3 byacyo, gusa byose babigabye ntawigeze amara igihe n'ubundi ku butaka bw'u Rwanda cyangwa se n'iminota mike. Hari ibitero bya FLN mu majyepfo y'u Rwanda mu burengerazuba byagaragaje ko RDF n'ubundi ihora iri maso, ndetse baza no gutanga isomo. Umutwe wa FLN ukorera mu mashamba ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ni umwe mu mitwe yagerageje guhungabanya umutekano w'u Rwanda, gusa umugambi wawo n'ubundi uburizwamo n'ingabo z'iki gihugu hagati ya 2018 ndetse na 2019. Uyu muhari kandi wagabye ibitero bishika kuri 3 ku butaka bw'u Rwanda, birimo ico ku Citabi mu karere ka Nyamagabe, icyo mu Bweyeye ni mu karere ka Rusizi, ndetse n'Ikinyabimata aho mu karere ka Nyaruguru. Ni ibitero byose byabaga biturutse ku butaka bwa mu gihugu c'u Burundi, bikaba byaraguyemo abaturage bashika ku 9, gusa ingabo z'u Rwanda zashoboye gusubiza inyuma abari babigabye, ndetse bamwe muri bo baricwa, abandi bafatwa miri mbere yo gushyikirizwa ubutabera ngaha mu Rwanda. U Rwanda kandi rwakurikiranye ababigizemo uruhare bari mu mahanga, nabo basha kuba botabwa muri yombi. Indi ngingo karabutaka yongeye gutuma ubutasi bw'u Rwanda bwongera gukangarana, ndetse abantu benshi batangura guhita babutinya. Mu bagize uruhare rero mu bitero bya FLN byo mu majyepfo ndetse no mu burengerazuba harimo Paul Rusesabagina uyobora impuzamashyaka ya MRND ifise umutwe wa gisirikare wa FLN, ndetse na Majoro Nsabimana Kariste Nsakara wahoze ari umuvugizi wabo. Muri Mata umwaka wa 2019 nibwo leta y'u Rwanda yemeje yuko Nsabimana wari umaze igihe yigamba ibitero bya FLN muri Nyungwe afungiye i Kigali. Uyu yazanywe i Kigali avanywe mu bigwa bya Komore aho yafatiwe.
Paul Rusesabagina ku rundi ruhande wiwe yafatiwe i Kigali muri Kanama umwaka wa 2020 nyuma yo kuhisanga azi ko ageze i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Aba bombi rero na bagenzi babo babarirwa muri 20 bakatiwe igifungo n'ubutabera bw'u Rwanda bwari bumaze kubahamya ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba, ariko mu mwaka uheze Nsabimana na Rusesabagina baza kurekurwa ku mbabazi za Perezida Paul Kagame. Aba bagabo nubwo barikuwe rero mu gihe cy'urubanza rwabo bashoboye gutanga amakuru menshi cyane yiganjemo ayerekeye imigambi y'abashakaga guhungabanya umutekano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. RDF yatsinsuye Ruda Urunana mu Kinigi, ikindi gitero cari gikomeye cyane. Usibye ibitero yagabye, FRN yagabye ibitero ku butaka, yagabye ku butaka bw'u Rwanda mu kwacira umwaka wa 2019. Abari bagize imitwe y'inyeshyamba ya P5 ndetse na Ruda Urunana yiyomoye kuri FDLR bagera kuri 67 bagabye igitero ku Rwanda binjiriye mu Kinigi ho mu karere ka Musanze, gusa baza gukubitwa ahababaza n'ingabo z'u Rwanda RDF. Ico gitero caguyemo abaturage bashika kuri 14, ariko mu bakigabye ingabo z'u Rwanda zishemo abashika kuri 19, abandi barenga 30 bafatwa mpiri. Aba bari batumwe guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda bakagira amahigwe yo kudapfa. Rero bafungiye abagize amahigwe yo kudapfa bafungiye mu Rwanda nyuma yo guhamywa n'urukiko rukuru rwa gisirikare ibyaha by'iterabwoba ndetse no kujya mu mitwe itemewe. Igitero cya ADF mu Rwanda cyaburijemo n'ubundi kigitegurwa. Iyi ADF nayo ikaba isanzwe igwanya ubutegetsi bwa Uganda, ariko ikaba isanzwe ikorera mu mashamba ngaha mu gihugu cya Kongo. Usibye imitwe igwanya ubutegetsi bw'u Rwanda yagerageje guhungabanya umutekano wago, inzego z'iperereza n'iz'umutekano zaburijemo igitero cy'umuhari wa ADF ugwanya ubutegetsi bwa Uganda washakaga kugaba mu Rwanda hari ku itariki ya 1 Ukwakira umwaka wa 2021. Urwego rw'ubugenzacyaha rwemeje yuko kufatanye n'izindi nzego z'umutekano hafashwe abantu bashika kuri 13 mu mezi ya Kanama ndetse na Nzeri umwaka wa 2021 bakekwagaho gukorana na ADF mu mugambi wo gutera ibisasu n'ibibombe ahantu hagiye hatandukanye nga mu mujyi wa Kigali. Ico gihe hanafashwe kandi ibintu bigiye bitandukanye byagombaga kwifashishwa mu gukora ibisasu birimo imisumari, inshinga ndetse intambi za simukadi ndetse n'ibindi. Uwo mushinga wo gutera ibisasu i Kigali wari uyobowe na media nka Lubo wahoze ari mu bayobozi bakuru ba ADF mbere yo kwivuganwa n'ingabo za Uganda mu mwaka uheze, ubwo indege zazo z'intambara n'ubundi zarasaga ibirindiro bigiye bitandukanye uwo muhari ufise mu mashamba ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida Yoweri Kaguta Museveni niwe wemeje urupfu rwiwe muri Gashyantare umwaka wa 2022. Perezida Paul Kagame we yatangaje yuko ibitero bya ADF i Kigali byari bigamije guhora ku bikorwa by'ingabo z'u Rwanda ku byihebe byishwe muri Cabo Delgado muri Mozambique. Aba bari bataye muri yombi, cyakora nyuma baje kurekugwa nyuma yo kubura ibimenyetso bifatika bibashinza. Abo muri FIDC nabo bari mu bagerageje gukina n'umutekano w'u Rwanda ndetse baza no kugenda bihanangirizwa ku buryo bukomeye cyane. Usibye imitwe ikomoka mu Rwanda yagerageje kugaba ibitero ku butaka bwago igakubitwa ahababaza mu myaka byibura 2 ishize, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo iri mu bagerageje gutera ikirenge mu kiriya mihari, ariko biranga bibi by'ubusa. Byibura abasirikare bashika kuri 4 ba FIDC biciwe hafi y'umupaka wa RDC ndetse n'u Rwanda ni mu karere ka Rubavu nyuma yo kugerageza kuvogera ubutaka bw'u Rwanda cyangwa gushotora inzego z'umutekano zago. Ni nyuma yuko umwuka mubi wadutse hagati ya RDC ndetse n'u Rwanda ishinza guha ubufasha umuhari w'inyeshamba wa M23 zimaze imyaka ishika kuri 2 ziri mu ntambara n'ingabo zayo kuva mu myaka hafi 2
Kinshasa yashotoye u Rwanda biciye mu kugerageza kuruhungabanyiriza umutekano gusa ntibyigera biyihira. Hagati y'umwaka w'2022 umwaka w'2023 ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zarashe ibisasu inshuro zishika kuri 3 mu Kinigi ho mu karere ka Musanze mbere yo kwihanangirizwa bikarangira zitabyongeye. Indege y'intambara ya FARDC yo mu bwoko bwa Sukhoi -25 kandi nayo yagerageje kuvogera ikirere cy'u Rwanda mu karere ka Rubavu inshuro zishika kuri 3 gusa mu nyuma yo kuraswa n'ingabo z'u Rwanda ntoyongeye kuba yogaruka kuvogera ibyo bice. Umutekano w'u Rwanda rufite n'ubundi rwamaze no kusangiza ibindi bihugu by'amahanga. Mu ntanguro z'uku kwezi ikigo gisanzwe gitangaza amakuru y'ubushakashatsi ku ngingo zigiye zitandukanye Numbero cyatangaje yuko u Rwanda ruza ku mwanya wa mbere mu bihugu bitekanye hano muri Afrika. Raporo y'iki kigo yaje ikurikira iz'ibindi bigiye bitandukanye mu myaka 7 iheze byagiye bishyira u Rwanda ku myanya y'imbere mu bihugu bitekanye muri Afrika. Ibyatangajwe n'ibyo bigo bishingirwaho n'ubundi no kuba mu myaka 7 iheze u Rwanda rwarasaguriye umutekano rufise bimwe mu bihugu bya no ku mugabane wa Afrika. Ku mutekano rufise nyine u Rwanda rwarumaze imyaka myinshi ruri mu bihugu n'ubundi byoherezamo ingabo mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro n'umutekano ku isi, by'umwihariko mu bihugu bya Repubulika ya Centrafrica, Sudani y'Epfo biciye mu masezerano y'ubufatanye. Kandi ingabo z'u Rwanda zoherejwe kugarura amahoro n'umutekano mu bihugu bya Centrafrica ndetse na Mozambique. Mu kuboza umwaka w'2020 nibwo u Rwanda rwohereje muri Centrafrica ingabo zo mu mutwe udasanzwe. Nyuma y'iminsi mike cyane iki gihugu cyari kimaze kibasigwa n'imitwe y'inyeshamba zari zishyigikiye uwahoze ari perezida w'ico gihugu François Boziza. Ingabo z'u Rwanda zashoboye kwirukana izo nyeshyamba ndetse amatora y'umukuru w'igihugu zashakaga kuburizamo birangira abaye. Perezida Faustin Archange Touadera rero wayatsinze kuri ubu ngubu mu bacungirwa umutekano harimo ingabo mu bamucungira umutekano mo ingabo za RDF. U Rwanda kandi muri Nyakanga umwaka wa 2021 kandi rwohereje ingabo muri Mozambique nyuma yuko intara ya Cabo Delgado ndetse no mu bice bya Mocimbo da Praia yo mu majyaruguru y'iki gihugu yari imaze imyaka myinshi yarayogojwe n'ibyihebe byo mu mutwe w'iterabwoba wa Ansar al-Sunna. Ingabo z'u Rwanda zikigera i Cabo Delgado zatangiye kwirara muri ibyo byihebe zibyirukana mu turere twose byari byarigaruriye. Kuri ubu rero ibihumbi by'abanyamuzambike bari barakwiye imishwaro bamaze kugaruka mu byabo, ndetse byitezwe yuko mu gihe cya vuba ingabo z'u Rwanda zigomba gutangura guha imyitozo ya gisirikare iza Mozambique nk'uko mu mwaka uheze wa 2023 zabikoze izo muri Centrafrica. U Rwanda ni igihugu gito kidafite umwanya wo kuberamo intambara, nta n'ugomba kuruha uruhushya n'ubundi rwo kurinda umutekano wago. Aya namwe mu majambo akakaye ndetse anakomeye yakangaranyije ndetse yanateye ubwoba ibindi bihugu bigiye bitandukanye yatangajwe na nyiricyubahiro Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Perezida Paul Kagame rero mu mbwirwaruhame ziwe zigiye zitandukanye n'amadisikuru yakunze kugaragaza yuko u Rwanda rutazigera na rimwe rwihanganira uwo ari we wese wagerageza kuruhungabanyiriza umutekano. Muri Gashyantare umwaka wa 2022 kandi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ubwo yari mu muhango wo kwakira abaminisitiri bashya yaherukaga guha inshingano zo kuyobora Minisiteri y'ibikorwa remezo, yavuze ko u Rwanda rwiteguye gusanga abateganya kuruhungabanyiriza umutekano iyo bari, bidasabye ko bo baza kuko n'ubundi nta mwanya u Rwanda rufise wo kurwaniramo izo ngwano. Ntabwo rero yagize ati ntabwo dukunda intambara, ariko utwifurije intambara nawe ashobora kuyibona byanze bikunze.
gushika none rero ni ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye muri manda y'imyaka ishika kuri 7 yose Perezida Kagame yabashije kuba yageza ku banyarwanda usibye ibigendanye n'umutekano kandi harimo iterambere uburezi ubuvuzi imihanda ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye harimo ibikorwa remezo amastade meza inyubako nziza z'imyidagaduro ndetse n'ibindi gushika none rero n'ubundi akaba azorahwira ku itariki 11 nyine ni kuwa Mungu uri uku kwezi k'umunani mwaka 2024 abategetsi bagiye batandukanye rero benshi bashika kuri 20 bamaze gukonfirma yuko bagomba kwitabira ibi bikorwa icakora hano ku mugabane wa Afrika nibo benshi icakora no harimo nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida Tshisekedi ntogo ari muri abo ba Perezida nyuma y'uko bategetsi bamaze igihe bashinza u Rwanda gutera inkunga imitwe yitera bwoba Igihugu cy'Uburusiya rero gikomeje kwimura abaturage ku buryo budasanzwe nyuma y'uko cyoje kugabwaho ibitero bikomeye cyane n'igihugu cya Ukraine mu gihe ingwano zamaze guhindura imirishyo ibitero bishasha birimo byibasira igihugu cy'Uburusiya hari amakuru avuga yuko abatari bake bamaze gupfa ndetse abandi bakaba bakomeretse ndetse ngo inkomere zikaba zirimo kugenda zijyanwa kwa muganga ndetse ibi bikomeje kugenda biraba ngaha muri ubu butaka bw'Uburusiya bikaba ngo bishobora kuza gutuma abasirikare benshi bari barinjiye mu gihugu cya Ukraine bashobora kugaruka bakaza kugwana n'ubundi hano mu gihugu cyabo nyirizina bikaba bishobora kuza gutuma ingwano zari zimaze imyaka ziri ngaha muri Ukraine zishobora kugabanuka zikaba zishobora kuza kwimukira ngaha mu gihugu cy'Uburusiya ngayo nguko twongere gusubira mu masaha ari imbere